bakunzi twama tuyaga ijambo ry'Imana biciye muri ubuhinga bwa none, mu nkundire tubashimire kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Mboneho n'akaryo ko kubasaba kutereshaja application ya Eglise Vivante no kubandanya kuraba kuri Eglise Vivante Burundi, Facebook na website ya eglesevivante.org, kandi muandanye kutwandikira mutwara intahe zanyu, mutwarira ibibahezagira, mutwara n'ivyo twohindura bijanye n'ibihe bigezweho vya none byo tumanako ubutumwa bwiza n'amakuru meza. Dusoma ijambo riri mu Baheburayo igice ca 4 umurongo wa 6 gushika ku murongo wa 11. Handitse ngo nuko rero kuko bubikiwe bamwe ngo babushikemwe, ariko ababanje kubwiga ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamo no kutumvira Imana. Yongera gutoranya umunsi, ni uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gihise, nk'uko tumaze kuvuga iti uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu. Kuko yaba Yesu yarabaruhuye ntibaravuze ubwa nyuma ivy'uwundi munsi. Nuko rero haracariho uburuhukiro bw'isabato bukiye abantu b'Imana. Kuko ushitse mu buruhukiro bwayo n'abaruhutse ibikorwa vyiwe nk'uko Imana yaruhutse ivyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegerezo c'aba bandi co kutumvira Imana. Bakunzi, twama tuyibutsa kandi n'ubu turabisubira kuko ijambo ry'Imana raduhimiriza ngo dushishikare kwinjira mu karuhuko. Kubera iki? Kuko hariho akaruhuko ubikiwe. Abakera ntibakabayemo kandi bari bakateguriwe. Kubera iki? Ko batize ngo ijambo babariwe bari nkawe nanje ngo ntibarivanga no kwizera. Ukwizera gutuma udakomantaza umutima, wizera ico Imana ivuga, ntuhakane ico Imana ivuga, urinjira mu karuhuko, urakorera mu karuhuko, urarira mu karuhuko, urabaho mu karuhuko, mwisi goranye uraba mu karuhuko. Aha duhagaze ni ku mazi meza, amazi ni ikimenyetso c'akaruhuko, akeneye kuruka aja ku mazi. Nturindira amazi y'ikiyaga nkaya, urindire yayandi yavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo, ariwe mazi y'ubugingo. Niwe guhaza, niwe kugira neza, niwe kumara inyota. Uyu munsi ni umunsi w'akaruhuko, niko vyanditswe ngo yongera gushira umunsi ni uyu. Uyu ni umunsi w'akaruhuko, wakira akaruhuko, ibikuruhishije ivyo byose ubibare uti nukuri haracariho akaruhuko kabikiwe abantu b'Imana, kuko vyanditswe mu Baheburayo kandi umurongo w'9. Hariho akaruhuko yawe Imana igwe kuruhuka. Naho vyoza bimeze gute, uruhuke, ukorere mu isabato, ukorere mu karuhuko kuzuye gashitse. Imana ikugire neza kuko wizeye ico Imana ikubariye kandi wemeye kumvira ico Imana yakurungitse gukora no kuvuga no kugenderamo. Imana ibahezagire, Imana ibashoboze kugira umwete wo kwinjira muri ako karuhuko. Murakoze, umunsi mwiza.